novuga rwariko ruhuze ekipe ya FC Barcelona ku kibuga basanzwe bakinirako nino ekipe yande nino ekipe ya Altetico Madrid ni kimwe cya kabiri gishiri ca nyuma mu gikombe citiriwe umwami cyangwa igikombe c'umwami wahariya anye muri Espagne. Aho rero ubona ko rukino rutari rusanzwe namba ekipe ya Barcelona yahavuye novuga inganya na ekipe novuga yande na ekipe ya Atletico Madrid ibitsindo bigera kuri 4 ku bindi. Turabire hamwe bano bamenyereza babiri squad canke effectif y'abakinyi 11 bashimye gutanguza ku mpande zose. Ivu ramfasha ndabire novuga muri Atletico Madrid je ntamere muri Barcelona. Muri Barca nuko mwizamu hariho umunyegori Icizere umwe wa munyegori novuga bamaze imisi bigaragara neza yuko igori rya Barca barifashe. Ariko kandi ku bakinyi b'inyuma hariyo Kibarsi nkuko bisanzwe yari kwafashanya na Inigo Martinez. Hama ku mpande hariho novuga uno Jirkunde ku ruhande rw'iburyo ndetse n'uwitwa Barde ku ruhande rw'ibubamfu. Hagati mu kibuga hari yaje uwitwa Frankie de Jong asimbura canka ruhurira uwitwa Casado. Ariko kandi hariho Pedri Gonzalez ndetse na Dani Olmo ku nimero 10. Hama basatirizi hari hahindutse witwa Lewandowski gatoyi ku kibanza ciwe hari haje witwa Ferran Torres. Hama uruhande rumwe witwa Lamine Yamal ndetse urundi ruhande witwa Rafinha. Iyo ni ekipe ya FC Barcelona. Ku ruhande rwa Atletico Madrid umunyegori yari witwa Muso nawe yaje mu kibanza ca Oblak Chayan Oblak. Hanyuma inyuma hari witwa Galan yagize ikibazo kuri Lamine Yamal cijoro ribi. Hakaba witwa Clément Langlais umufaransa yari kumwe na Lenormand mu mutima wa defense hamwe na ariko barihenze Jedise mbona Lenormand yari kuri bande touche ari Clément Langlais na Jimenez yari Jimenez muri defense. Hakabaho uwitwa reka mvuge muri rusanga batangwe muri Atletico Madrid Muso umwigori Jimenez nka kapitene, Marcos Llorente, Clément Langlais, Javi Galan. Hagati mu kibuga hariyo Gallagher yahora muri Chelsea, Rodrigo de Paul hamwe na Barrios, mu gihe hariho Juliano Griezmann hamwe na Julian Alvarez. Abo nibo bakinyi bashoboye gutangura mu ruhande rwa Atletico Madrid. Bakaba barasubiriwe n'abitwa ba Reinildo yarinjiye, Mandava, Lino nawe yarinjiye, Alonso, Angel Correa hamwe na Srolot yahavuye abatsindira ku igitsindo cyo kwegaliza ca nyuma mu rukino rero rwari gwitezwe n'abantu benshi. Alonso duhereye inyuma gato ya n'urukino rutoroheye abantu gukurikirana rutoroheye abantu gukurikirana, niyo mpamvu turi oblige kurusigura cyane. Nigoroye abantu gukurikirana kuko Alonso turazi ikintu kidatanzwe na Canal, ikintu Canal itabahitiyemwo kiragorana. Ikintu Canal itahisemwo ico kintu kiragorana gatoya. Ni match rero zaciye ku mashene atabantu benshi bashobora kuronka uko bayakurikirana. Hanyuma ni match kandi yabaye n'amasaha bwije buriye. Urabone ibintu byo kuri Canal abantu benshi baba bayitunze muhira. Muga nka shene zaciyeko no wazikurikiranye byaba ngombwa kwava muhira akaja kuzirondera. Kuri match rero itanguye igihe cy'isaha 4:30 ntibiba byoroshe ku bantu benshi, ntibiba byoroshe. Ariko umuntu ataravye urukino yahombye yari spectacle ni spectacle idasanzwe yabaye. Iyumvire ku munota wa mbere gusa
ku munota wa mbere hari amaze kuboneka action agera kuri 3 y'ibitsindo yivi ku mpande zose ibaza umunota wa mbere Atletico yari bashikanye mu igori noronka corner civamwo n'igitsindo ariko kandi imbere y'ijya action Barcelona yaronse okazo ya mbere uri gitsindo uitwa Ferran Torres yaronse Barca bayijanira ntiyashotse ironka okazo yaronse okazo muri jya minota yaronse okazo mu minota ya mbere umukinyi yitwa Ferran Torres arayitoba oya igihe yabonetse ari uko bamaze gutsindwa bibiri yabonetse ari uko bamaze gutsindwa bibiri Ferran Torres yahushije igitsindo ca mbere bamaze guhushwa bibiri minota ya mbere Barca yaronse ubu Barca bayijaniranije cyane ku rugero guko reka novuga tu erega Barca yakushwe bibiri atacirakora na kimwe mu rukino itaritora no gushika mu minota 15 ubona yuko equipe maîtrise ya match iri ku ruhande rwa Atletico Madrid Barca yari maze gushika mu igori rya Atletico wenda kubwi umuntu wa mbere Barca yari maze nayo nye gushika mu igori rya Atletico Madrid oya ntibari bwaje biraba neza urumva Barca rero ku munota wa mbere bayishiramo igitsindo ariko kandi ku munota w'indwi ushire w'umunani witwa Griezmann araza ashiramo ica kabiri igitsindo ca mbere cabonetse cinjijwe no vuga no witwa Julian Alvarez iminota ibitsindo bivyinje mu minota 5 umunota wa gatanu wari warenze umunota wa gatanu ku gitsindo ca kabiri wari umunota wa gatandatu ugenda gushira ku munota w'indwi urumva hama Barcelona burya yagiye kwikangura ku munota wa 19 niho novuga biciye ku mutwe nako biciye kuri Pedri yahawe ipasi no witwa Gilles Kunde Pedri yashize mu gitsindo ca mbere ari yari kombinezo nziza novuga mupira bawucisha novuga hari ku ruhande rw'iburyo baza kuba novuga witwa Gilles Kunde arakupa umupira usubiza novuga kuri point de penalty hama witwa Pedri ashira mu gitsindo ca mbere ariko uravye novuga ku bitsindo bibiri vya Atletico Madrid uhereye novuga ku gitsindo ca mbere uraza kubona yuko vy'ukuri witwa Kibarski habaye mankido ya marquage novuga gatoyi ku mukinyi bari bacunganye hama araudeviru ya mupira wa mukinyi wa Atletico Madrid hama witwa Julian Alvarez apfinyuma aza gushiramwo aja gukupura mupira hama winjira mu izamu ku munota wa 21 uwitwa Kibarski akosora ikosa yari yakoze mu gutsinda igitsindo gisa nk'icya Atletico Madrid novuga bamutsindanye ashiramo igitsindo yari corner yatewe n'uwitwa Rafinha hama aja novuga muri duel yo hejuru n'umukinyi w'inyuma wa Atletico Madrid hama witwa Kibarski aza kubatsinda novuga igitsindo ca mbere cyo kugombora ni action nk'iyo nyene ya corner yavuye mu gitsindo ca kabiri nako ca gatatu cy'uwitwa Inigo Martinez yari corner batiye kuri deuxième poteau witwa Rafinha iteye kuri deuxième poteau hama witwa Inigo Martinez agira emplacement ni nziza canke déplacement nziza agenda gusanga yo novuga umupira hari n'umutwe nizamu ya kabiri atsinda igitsindo ca gatatu ku munota 20 nako ku munota wa 30 nako wa 41 baza kuja novuga mu karuhuko ari bitsindo bigira kuri 3 kuri 2 bavuye mu karuhuko match irabandanya equipe ya Barcelona uvugiro nk'uburyo bwinshi cyane gose ariko muri rusangi igwara urukino guguruye Atletico Madrid isatira Barca isatira witwa rero Lewandowski aza kuba novuga ronka igitsindo kigira kane cha Barcelona ku munota wa 74 bica biba ibitsindo bigera kuri 4 kuri 2 bitsindo bigera kuri 4 kuri 2 kuri travail nziza witwa Lamine Yamal amaze gucenga novuga mu kinyunyuma wa witwa Galani wa Atletico Madrid amatanga pasi Lewandowski kwabaye gutembagariza mu izamu hama ku munota wa 84 niho rero byatangura gukomerana equipe ya Barcelona kuko hari anye
equipe ya Atletico Madrid yaje kugira gukyanyira ashira mu gitsindo ca gatatu kuri kumarika nabi abakinyi ariko kandi witwa Solof nawe aza kubashira mu gitsindo ca kangahe ca kane ku ruhande rwa Atletico Madrid. Barca bijajaye bose bagiye imbere hama haza kuba bava mu counter attack biciye ku mukinyi no vuga yitwa Lino yaduganye umupira ku ruhande rw'ibubamfu hama ahereza witwa Solof baza kuba batsinda igitsindo kigira kane. Ibitsindo bigira kuri 8 byabonetse mu rukino rumwe, 4 ku ruhande rwa FC Barcelona, 4 ku ruhande rwa Atletico Madrid. Match ubona ko Yves Barcelona ugutangura nabi kutangura kwinjiza ibitsindo bigira kuri 2 hama barigarura byayikoze ko canke byatumye bigira icizere cyane gose, ariko kandi barijajara. Igice ca mbere ca Barcelona na Atletico Madrid wakibonye gute? Bon, sinza kuvuga igice ca mbere, reka tubanze tugire resume ya match muri rusange kuko ni match iyoroshe kurezima cyane. Ni match Atletico Madrid iminota 5 ya mbere burya yo wari umunota wa 5 ushira wa 6 hari ukuntu baca barondisa. Atletico Madrid yayitsinze ibitsindo bibiri ku kibuga cande cha FC Barcelona muri match ya demi finale ari knockout. Urumva ico biba bivuze biba bikuye ko equipe yerekane ko iyo equipe yamaze kwikalifiye kuri byinshi, ariko yari Atletico Madrid nande na Barcelona nivyo bibiri bya bitsinzwe nde bya bitsinzwe Barcelona. Bitsindo bibiri mu minota 5 Alonso uri wawe ibara riba kugwanya mu bisanzwe. Ariko umuntu yibaza ngo bine ku bindi ngo Barcelona ngo woitera ivyatsi, umenye ko ari Barcelona yagize mentalite y'ukuva inyuma. Igitsindo ca mbere ca kabiri ca gatatu ni ca kane Barcelona yatanze Atletico Madrid gushika ku bitsindo bine. Hanyuma Atletico Madrid nayo igice ca nyuma no kuvuga nayo ibona yuko ubushobozi twagize bwo gutsinda bibiri Barcelona mu minota ya mbere muhira iwabo. Ubwo bushobozi by'ukuri muri runo rukino twashaka kubukoresha mu gukora nibindi, nubwo tumaze gutsindwa bingahe bine bava inyuma basubira kuza batsinda ibindi bibiri, match irangira ari bitsindo 4 ku bindi. Ishusho ya match rero ejo twe na Kiki twaragarutse cyane ku buryo zino equipe zibiri zigiye gukina imwe yose iri mu bihe byiza byayo. FC Barcelona ibihe byiza kuva sezitangura bambe ino 2025 itangura ntibaratakaza urukino na rumwe. Ariko Atletico Madrid ku rundi ruhande nayo nyene ni equipe iriko yitwara neza cyane, iri mu bihe byiza. Alonso kwitwara neza kwabo biragaragarira muri championnat barimwo barutana inota rimwe, Barcelona ibiri imbere gasumvya Atletico inota rimwe kuri journée ngira ngo ya 20 na kangahe na 27 buriya muri Espagne. Yego urumva ni muri phase retour vyoroshe gwarwa match zisigaye kurusha izo bamaze gukina. Urumva iyo champion igeze turi mu kwa kabiri, ivyo vyino sezo byose ku mpande zose bisigaje amezi abiri yonyene, turi mu kwezi kwa gatatu. None ukwezi kwa gatatu kwageze waje muri Champions League mugiye za Real Madrid, za Manchester City, za Bayern Dominique zananiwe kwitwara neza iburaya muri Champions League. Izi ni equipe zibiri zashoboye no guheza muri zimwe 8 muzo washobora guha amahirwe. Kuko twavuga Barcelona tukavuga tuti Atletico itabaye Atletico nyene yibitangaza vya buri munsi irashobora kwisanga muri 8 za mbere. Yaba kuri kote ya Champions League yaba kuri kote ya Championnat urabona ko ari equipe zose zihagaze neza. Ntibinangaza rero kuba muri match hashobora kubamwo resultat zibitsindo 4 ku bindi, ahubwo ni resultat rero zaje mu buryo ubwa. Nakunze mentalite ya Atletico Madrid yo gutanga Barcelona kwinjira mu rukino. Kwinjira mu rukino ubona ko bubahuka bitandukanye niki na kumwe twabona bakina na Real Madrid kwabona bari defensive cyane.
ikindi naco buriya equipe ya Altetico ikina na Real Madrid canke ikina na Barcelona ziba ari match zibiri zitandukanye ya Alonso. Ino equipe ya Atletico Madrid ikina na Barcelona hari kuntu Barcelona nkibisanzwe wabonye possession technicité abakinyi ba FC Barcelona ibaze uraraba umuntu nka Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Rafinha, bariya bose ba Frankie de Jong ukabona umengo ce sont des artistes umengo sabakinyi bo mupira umengo nabantu kabisa baba artistes bakora ibintu batege ku mupira bagakina ibintu ubona ko bazi kabisa bibeze neza. Rero ari iyo style rero ya Barcelona na Atletico Madrid burya Atletico Madrid ikunda kubangamira Barcelona ku kintu citwa counter attack irakunda kukireisisa Barca uri kuraraba Alonso nkabijya bitsindo bibiri harimwe akantu ka counter attack Barca itashoboye kugira ane kumetriza hari ukuntu kwa Real Madrid bazi ko ka block baraposeda bakagirane muga hageze ko Atletico ibinjirana barafisa ko ka difficulty nyene ko kwinjira muri Real ariko ni bametriza cyane ariko kwa Barca ubona umengo Atletico iravyoro biroroshe gatoya kwa Atletico Madrid ikina na FC Barcelona ni equipe mu bisanzwe kuva muri Cayo Alonso yuramutse uyitsinda kenshi kuma counter attack ama transition rapide kuko iyo ugiye kugwana nayo mu vya possession haraho utayishobora. Igitsindo ca mbere rero gitsinzwe nande na Julian Alvarez igitsindo cy'umuhataka by'ukuri centre nziza yari kufra ya Antoine Griezmann nta nubwo yari kufra yari centre gusa ivuye muri corner kumwe bayana aza kurungika umupira buriya ninde yakoze ko n'umutwe ni Rodrigo do Paul birashoboka hari umukinya yakoze ko n'umutwe ariko awukora ko atari uno Julian Alvarez atari na kure yiwe donc ni duel yo hejuru entre Barcelona ya mukinyi wa Atletico Madrid muri ya mukinyi wa Atletico Madrid arasumba donc iyo duel arayigana umupira arawukorako umupira warugiye gusohoka nico nanje ndiko ndagaruka uri kuraraba Alonso deviation y'umupira yabaye woshimagiza cyane ukuntu Alvarez mango yahumetse nyene ujya mupira ko uteruzi reflex yiwe kuko yavuye nyuma cyane buriya ninde yahushije umupira nkuriye Ferran Torres yigeze guhusha igori yojo nta nuwawukoze ko yari centre nziza cyane yanuze oya karikala mini yaman hari centre mu gice ca kabiri uyu Rafinha yatanze muri bujya buryo ukavuga ati yaba uwo twari kumwe niwe yavuze ati iyi ni ya mipira Haaland asimba nicabonye cyose akaruka utaye rero yari geste y'umuhataka Julian Alvarez igitsindo ciwe ca mbere Chesney ntaco yari gushobora ari maje yaho yawutereye kandi amaze guparvena ku kadra byari ibintu byoroshe cyane kwaciye umupira mu rusenga igitsindo ca kabiri kidatevye kuri Atletico Madrid mu minota 5 Alonso kuri equipe ifise mentalite yase hajya biba bipfuye burya abantu nibaje ngaho ngo bidoge ngo Barca ngo ibikini bikibahagarare koko abafana urumva barageneraliza ibintu ariko abantu ntibirengagize travail nabonye FC Barcelona yukuvinyuma muri bijya noneho nivyo bibiri Alonso bimaze gutsindwa burya abantu benshi ntibibuka yuko hakurikiye temps fort ya Atletico Madrid Atletico yabandanije imetriza match kuko nk'iminota 15 Barca wabona ko bataradevelopa je yabo ngo bayempoze urukino donc baze bempoze Atletico Madrid kuza gukina ibintu byabo ariko bibiri ateba biraza nyene urabona Simeone nyene Alonso yabaze kuronka bibiri nabura kantu ko kuvuga ngo karanga mutima kiyo kuvuga ngo reka mbanze ntangure ndabizibiri ariko guhera ku munota wa 15 guhera Barcelona yatangwe kujya Amavubi noneho ndibuka ouverture y'uwitwa pasi Pedri yahaye Rafinha tanga idevia gato Ferran Torres aragenda ahura n'umunyegori atera umupira nabi cyane abarahushije igitsina
urabona nyene yuko cari gitsindo ca mbere cande ca FC Barcelona cyo kubagaruka na umwe nibaza yuko Ferran Torres ni imwe mu mpamvu zatumye Barcelona idatsinda kuri uno muhiga yari occasion net yari 1 contre 1 acagomba kuwiterera kure ariko benshi bavuga ati nawe yari yishe espace yamwegereye urumva yasa n'uwamwegereye ribikosa muga Barca ntibagirane ntibacika intege image rero igitsindo ca mbere Lamine Yamal buriya passe Lamine Yamal yatanze kuri Jules Kounde yari nziza kurusha passe decisive ya Jules Kounde yari nziza no kurusha igitsindo Pedri yatsinze ouverture nziza cyane rimwe kabiri umva umupira yawawe na Jules Kounde nawe aca ara déplacement nziza mupira uci ariko mwana akoresha timing nziza cyane na za exterior de pieds yiwe Jules Kounde nta kindi kwa kuraba Pedri Barcelona baba baralanshije igitsindo ca mbere gitsindo ca kabiri nibisanzwe muri no misi ya Alonso travail nziza cyane mu kinyari ya confiance ashobora gutsinda igitsinda ashobora gutanga umupira uvamwe igitsindo imipira y'imiterekano abikora neza cyane corner nziza cyane y'umuntu yitwa Rafinha ariko akana ku Barca gashiramo yari corner yari corner bitsindo biri byavuye kuri corner urumva tera corner ariko umwana jewe nakunze sans y'umupira kuko uwari imbere yiwe yari gushobora kuwukina mugakarahumeka ko uyu mupira no wanje ntegezwa kuwutera kandi ndawurabishaye mu rusenga ariko kandi Alonso uri kurara position mayuno mwana vyari vyoroshe nuko akora ikosa ariko arajera neza gusimba kwiwe na contact agiraniye no mukinyi wa Atletico Madrid yirinda gukora iryo kosa ibitsindo bibiri ku bindi buriya Barcelona wamengo yari yamavubu ya mentalite rero buvugutiye equipe ikomeye itegezwa kugira reaction nk'izi gitsindo kiraboneka gitsindo ca gatatu naco gitsindo ca Inigo Martinez nawe yari corner ariko ikintu nabonye Alonso bitsindo nka biriya ntiba bitsinda paraza iriya ni travail muri entraînement sinzi nyimba wabiravye Inigo Martinez yafise umuntu amumartse kandi yiteguriye kumugumako biriya bintu Jesse narinze ko muri football baba mpora ndabibona muri basket aho umuntu aza kagira ekra yu Inigo aca ku ruhande sinibuka umukinyi wa Barcelona yagiye kugira iriya ekra Inigo aca radepasa akurikira donc aho umupira aho nuzenya Rafinha yashize umupira Inigo yiyumvisemwo ko ategerezwa kugenda gahurirayo n'umupira nyimba uvyibuka yateye umupira free header nukuvuga yahuye n'umupira awutsinda ari free mugabo atari uko Atletico Madrid basamaye mugabo kubera geste technique kubera travail kubera ukuntu Barcelona bubatse ico gitsindo kuvuga ki Barca niko kazibiye bari babakini barashima bari babiri karika ku Barca urakoze cyane ndavyibutse karika ku Barca bari babiri kaza kubazibira uko aca baca mu gyahumi aca cinyuma mugabo uri kuraraba nubwo yaciye inyuma aha Rafinha yashize umupira hari kure cyane yahavuye kuko n'umupira burya yagiye kuwutera umutwe uri kuramanuka hasi nabwo yasimvye mu gutera umutwe bahuriranye n'umupira ugomba ushikire novuga kuri niveau yo neza cyane ha mu mupira niwe yaguye hasi mu kuwutera uriko ko yaciye agwa hasi hari inyuma y'igoro abatsinze igitsindo ca kangahe gatatu iyo ntiyari mita ariko Alonso aho rero ngaho muri iyo espace hari kindi kintu cyo kugarukako cyane nko mu gice ca kabiri Barcelona bagarutse mu gice ca kabiri habaye ico gitsindo ca Lamine Yamal na kuri travail kakoze kacenze neza abakinyi babiri sikibazo gashira umupira ahantu bisaba gusa kubura umuataka presence y'umuataka muri bujya buryo nta na Orge yari irimwo abantu benshi babanje kwikanga Orge ariko uwitwa Lewandowski ashiramwe igitsindo Barcelona uri kurara maîtrise bagize kuva barose igitsindo ca mbere gushika batsindi ca kane Alonso nibaza ko ari inguvu batangwa kugabanura
hari uburyo ubona yuko Barcelona bumvise ko match bayirangije bavuze bati iyi equipe yatujaniranije ya ubushobozi bwayo bwari ubwo kudutsinda bijya bibiri tutarikangura ariko nta kindi kintu bashoboye gukora mu rukino bibagira ko bariko bakina equipe imwe muri nziza bari kumwe Buraya ku rwego rumwe peut-être nabo bibagira ko bariko bakina na equipe nziza no muri championnat y'aba Espagne bari mu bihe vyiza donc mbona bibagiye ko Atletico yoba igifise ubuzima muri iriya match kuko uribuka yuko hariyo image y'izo travail nye za Rafinha centre nziza ukabona amashuti Rafinha yagumatera iki yari meza mugabo ukabona ko inspiration Barcelona yukuja kurondera igitsindo ca gatanu ca gatandatu yabuze nakunze amajambo ya Thierry ari buriya asigaye adufasha cyane kwanaliza equipe ya Barcelona no mu legend wayo kuko yatwaranye championnat nayo atwarana Champions League ico kintu nabonye yakineguye gatoya yakineguye aravuga ati Thierry ari nawe yagarutse ku cyane kuri uko kuntu ubona ko equipe ya Barcelona vyashoboka yuko yongeramwo igitsindo igatsinda kimwe igatsinda n'ikindi Thierry ari yavuze ati Icizere nuko narashika kuri ntuzenya kuri ererezo mu minota ya nyuma ariko yavuze ati Barcelona barakuye kumenya ko turi muri phase iri decisive no kuvuga Alonso dusuba inyuma gatoya ubu Barca irinjiye muri vya bihe bimwe vyo kugabanya makosa ku rwego ruto rubaho ayo makosa nayo nayahe nariye yukugombogwa bibiri mu minota nk'itanu yani ayo makosa nayo nari ya remplacement ya Flick atuma haza abantu batari concentré nkuko bari concentré kuko Jesse nemera yuko Flick yakoze ikosa go remplace ahubwo concentration yabinjiye yangana gute kuko uwinjiye Alonso role y'umukinyagombora no kuvuga iki aze kubandaniriza aho uwa mbere yagize ne yaragarukirije kuko nyimba hinjiye uwitwa Lewandowski iyo nta irere yabayeho kuko uwo yasubiriye yabaye mwiza kumurusha na nsinda nico gitsindo ariko kuza gukuramwo Pedri buri yasubiriwe nande na Eric Garcia iyo remplacement rero je ndayemera ko yarimwe amakosa menshi kuko sina changement poste par poste buriya mu kujera match neza Alonso gira changement poste par poste re Barca imbere yuko biba bine kuri bibiri mbona hari akantu yagabanije uretse ko bayigomboye ndabona ko Barca bari kuba inspire bagashyamwe n'ibitsindo byinshi bakisekiriza buriya ni nuko uyu mutekano kuri equipe nka Barcelona barabishoboye wabona ko bishoboka mugabo mbona hari akantu kiki kakaguvu bagabanije rero ikosa rigiye kuba Flick kugira remplacement ya Dani Olmo hakazamwo Gavi nawe ntiyabaye à la hauteur kuko Gavi je nemera ko ari plus defensif gatoya kurusha Olmo mugabo ntabwo tactiquement yabaye mwiza hanyuma hajemwo kuvamwo Rafinha havamwo na Pedri hacha injia Eric Garcia hinjira Gavi hamwe nande buri na Fermin Lopez aba batatu rero nibo ibintu byinshi byaguye ko kuko ibara rigiye kugwa ari uko bamaze kugirane gusohoka kwinjira cyane bari yabatangoye ko binjiye musanzwe na liste yatangoye ya Barcelona si liste ijana ku ijana yabasanzwe batangura kuko nka Lewandowski ntiyatangoye mu kibuga Casado ntiyatanguye ariko image yindi nabonye Alonso Barcelona uriya mwana arayifasha cyane buriya ni gake tubona travail yo mukinyi nimero 6 ariko Casado nabonye Barcelona bamumisinze cyane kuko Barca yabanziza ifise umupira mugabo vyukuri ita office ya sufra nkunda Frankie de Jong mu bakinyi Barcelona bose ifise muri mediane no muntu afise umupira elegance yiwe urabona biraryoshe cyane kumuraba no mukinya bereye ijisho cyane go kuraba muka poste ya numero 6 ntushaka kumukompara na Casado Casado arakasa
kasadara kasa ni nayo mpamvu ubona no mu buryo bwa contre attaque ububona ko uyu FC Barcelona ishobora gusufra iyikina na Atletico Madrid equipe ishobora kuorganiza les contre attaque zayo ifisa abakinyi banyaruka ifisa abakinyi bashobora kuronka nico gitsindo bari na technique wanashima bari plus technique cyane cyatumye basi sufra kuko Barca techniquement ni nziza ariko yihuye na equipe yindi iri bien techniquement irasufra je reka nakubwira ikintu kimwe je nabonye kuri Barca novuga cyayikozeko burya ino equipe ya Atletico Madrid yive sinzi ko wabibonye neza yempoje canke yasumbije physiquement donc condition physique zabo zari hejuru gusumba abakinyi ba FC Barcelona ariko ni nako bimeze isanzwe basumba ni nako bimeze bino bintu rero biriko birakora ko equipe ya Barcelona mu gihe bihuye na equipe basumbya physiquement rabi gitsindo novuga ca mbere ingene bagitsinze ajya duel mu bisanzwe umukinyi nka Kibaski nivyo yakosoye mu gitsinda naho nyene gitsindo nka kijya nyene ariko byukuri uri mu defenseur uri bien physiquement iriya duel nkiriya nayo kujana uri mu defenseur kuko uri mu defenseur imipira yo hejuru ni wowe ubutinyitse cyane gose gusoma mu attack sinzi ko nahura ngaho hantu wanashimuka rekana ivyo onye raba novuga ukungene equipe ya sinzi ko abonye deuxième mita equipe ya Atletico Madrid yakinira cyane gose yagerageza gukinira cyane gose mu gice ca FC Barcelona bagerageza bakarundana ugasanga nk'abakinyi novuga nka batandatu bariko baragwanira umupira Barca ari ufise ariko bariko baragwanira novuga kurondera canke kuwaka hakiri novuga bakiri muri zone ya FC Barcelona kandi rimwe na rimwe vya marsha byacamwe bakawupapura canke bakawutora ibi byose biva kuki biva kuri ubwo buryo nyene baba basumbya physiquement bon physiquement Barcelona ni equipe idakozwe idatunga abakinyi ntiyubaka ibintu biri physique ni equipe nyene ikunda abakinyi bari plus technique abakinyi noneho ichitandukanije n'ikindi gihe Barca ubu muri effectif yabo uretse kuba abara abakinyi bari technique cyane ni nabakinyi bakiri na bato Alonso nabakinyi bakiri bato ndabira inguvu za Frankie de Jong raba imbaga zantuze za Pedri ndabira Lamine Yamal muri Barca urara umuntu ashobora guseka umuntu akagwa ni Kunde ni Nigo Martinez abaka Bardeni Guirafinya ruri physique omwe Kabarde ni gato mugabo nako nyene kafisa gusa sinovuga ko bari moins fort physiquement kuko nabakinyi bafise bitaho technique cyane mugabo niyo bibaye ngombwa Alonso baraseka umuntu nka ku Barcelona ubona ko akantu gashobora kugira combativité nagakinyi kayifise cyane bo tuvuge gusa ko match yahindukiye kuri changement ariko si changement gusa nkuko abantu bavyiyumvira Alonso imbere yuko Atletico igombora icambere ica gatatu ni ca kane umenya ko yari imaze gucreate danger jewe mbona yuko uwitwa Simeone yaramplashije neza kurusha niyo bavuga ngo baramplashije neza bose mugabo shwa za Simeone zabaye nziza kuko raba igitsindo ca gata ca nyuma passe decisive ni witwa Lino yaragomboye ayihereza Sorlov cyanyuma ico cyanyuma ica gatatu wari umupira novuga wa duganyo hariya ku ruhande rw'iburyo wagitsinze ni Marcos Llorente yari shoot novuga umupira bawusohoye inyuma ya surface uvuye ku ruhande rw'iburyo rw'ibubamfu nako witwa igitsindo niyo mpamvu renda kubwiye impamvu na Flick Jesse nemeza ko Flick yagize remplacement mbi ahubwo yahemukiwe nabo yaramplashije raba nka nakubwiye manque d'inspiration ntibinjiye bafise concentration donc nabantu baje ngo baje gusozera match baje bavuga bate twe tuje gusozera match yaheze wewe raba nk'igitsindo ca gatatu umupira watewe gute
uriya mupira Gavi iya plonja ni yari kukura ujya mupira kuko yashikiriye wawuteye yawushikiriye yamushikiriye mugabo amushikira umengo ntari concentre iya plonja akaba sinzi ko rubona gwirudiga n'iginyo rurashirayo nyimba yuko umupira wo kubita kuginyo gusigore nticinjire niginjire nico kiba gikonta kuriwe ariko Gavi jewe ndamwimplika kuri kiriya gitsindo kiriya gitsindo uri umuntu arashaka kumwimplika ariko imbere gato ya Angel Korea yaramaze guhusha igitsindo kigaragara cyane wewe Alonso mbwira uwitwa Chesney yatsinzwe ibitsindo 4 muka iyo ataba mwiza byari kubona bitandatu kuri FC Barcelona kuko ari imipira igaragara yakuyeyo yari umunyegori mwiza muri match buriya Chesney yagize match nziza cyane yabafashije yagize match nziza gose n'imbere yuko hinjira igitsindo ca mbere hariyo action yakuyemo umupira n'ubundi wahavuye uva imwe ijya corner urakoze cyane urumva rero jewe ndiko ndaraba Flick ntiyagize ikosa kuramplaza ahubwo novuga ngo yagize ikosa kudategura baramplashije kuko wabona umengo bajume ngo ntibari concentre Alonso kandi bibagira yuko mumaze gutsinda 4 ni kuri 2 ariko mutsinze nde ni Atletico Madrid si Osasuna si Levante ni equipe nziza kugwego presque gwiwanyu ubwiza mufise muri kino gihe raba reaction ya Afrika maze kwinjiza igitsindo ca gatatu bibaye 4 kuri 3 yaciye akuramwo Pedri bimwe bari kuravuga yaciye akuramwo Pedri yinjiza Eric Garcia aho bisigura ko yaragize iki yaragiye kuzibira mugabo changement poste par poste voilà ni hariyo akantu uje kuremereza ijya niyo remplacement je nemera mbere ko ari yo wanashima ngaho onye ubu natanze n'inguvu ku mukocha adverse ubu natanze n'inguvu yamusomye yabonye ati ibi bintu aramplashije reka nanje nongere ariko ku mashwa bagize ubona ayo kwa Simeone yabaye pea yamurishe neza kubera ko umuataka yaje kubaka nibo rero bobo bavuga ngo baje kubandaniriza aha abandi bananiriwe kuko twemeranye Alonso kubice nka 80 kwijana Atletico Madrid abakinyi bayo bari mu kibuga après 2-0 ntibasubiye kubaho ni Barcelona yaciye ibanzira aba remplacement za Diego Simeone yakuyemo witwa Galan match yari yamunaniye ashiramo uwitwa Mandava Reinido Mandava uyu munya Mozambique akuramo witwa Simeone ya muhungu wiwe ujya muhungu wiwe yinjiza Lino yatanze pass des urakoze cyane akuramo witwa Gallagher wojya mwongere Gallagher acaza guzibiza Molina kuko uyu Gallagher yari yatanguye ku ruhande rw'ibibamfo asatiye acakuramwo uwitwa Rodrigo de Paul ariko akina ibintu byo kuzibira byinshi ashiramwo uwitwa Korea uyu Korea n'umuataka akina ibintu biri offensive pira ataka mbere cyane acakuramwo Griezmann yitwa ko ari ataka do soutien ni nk'umumenere wabo aca yinjiza umuataka full striker Solot yagomba intsinzi mugihe wewe werekanye yuko wokuramwo nka Pedro ugashiramwo ba Eric Garcia jewe rero ukuntu norezima match mu buryo bumeze uko Atletico Madrid yabaye concentre yinjira mu rukino n'inguvu zayo ibapeye mu gutsinda 2 Barcelona ivyuka ku munota wa 5 iba nziza kuva ku munota wa 5 gushika nko ku munota wa 80 ko no vyita ibikuramwe ibitsindo 4 iciba mwe concentre Atletico Madrid cisubira kuronga inspiration turutse kuri izo changement yagize ijera neza iminota 10 ya nyuma isubira kuyikuramwe ibitsindo 2 niyo rezime donc concentration ya Atletico au début du match bibapeye ku bitsindo 2 Barcelona kwivyukiranya bifatira urukino iminota nka 70 ngahe yari minota 75 y'urukino yose bayifise bayikuramwe ibitsindo 4 bafise urukino mu maboko ariko kugabanya concentration gutakaza inspiration ya match
ku munota urazi ku munota 83 Alonso byari bikiri bingahe byari bikiri 4 kuri 3 donc Jembo na Barcelona ntiyari mu rukino mu minota 5 ya mbere irabihanirwa icitakaza concentration mu minota 10 ya nyuma navyo nyene irabihanirwa bica biba 4 ku 4 rero iyo ukina no mu adversaire wawe direct Alonso uba concentré ijana ku ijana du début à la fin nico mbona Barcelona yabuze ni naco kintu Thierry yari yagarutse kavuga ati tugiye mu bihe biri decisive muri maka makosa Barca yakoze mu ntango niyo yasuye gukora muri mu mpera ariko ayo makosa ici yakora Atletico Madrid icira ya profitana nka equipe nkuru kuko Alonso ziri ya changement ziri ya uziko kuri Levante birashoboka ko match irangira kuri kuri za equipe za ziri mwaye ariko equipe nkuru nkiyi naye nyene nzi yuko ifise cishaka none ifise ivyo bimenyetso yuko gishoboka kuva match gitanguye ibikurikirana ibiriya byaba gusa ku nyungu z'abaravye urukino twa twagerayo kuko nyimba urukino rutangura mubona ibitsindo bibiri mita ikagera amaze kujamwo 4 5 hanyuma match karangira Alonso ari bitsindo 8 ku mpande zose iyo ni spectacle baduhaye iyo ni spectacle baduhaye shwa yo gutanguza Ferran Torres kuri match novuga nk'iyi iri capitale ariko kandi Ferran Torres akaguhemukira nka kujyanye kuko yaza kuba novuga ari efficace yaza kuba mwiza ku buryo yaronse ntiyari kubura igitsindo canke bibiri byari gutuma novuga Barca itagira ivyo bine turiko turabona aho hantu yahihendega yife bo sinavuga ngo yahihendeye Alonso kubera urabona iyi ni Copa del Rey bafise urugamba rwo kwiruka kuri championa mu ndwiza bambe mu mpera zindwi ariko mu ndwiza Alonso baba batanguye urugamba gwande gwa Champions League umuatakara nka Lewandowski sumukinyi ukinisha inkino zitatu ku ndwi mubu yayiruka kuruka ryari uco bibona haraha bakeneye ko umuruhurira rimwe na rimwe ako gafreshe physique nyo kagarukana kuri we ahubwo ikibazo si uguplaza Ferran Torres akagira ahubwo uwo Lewandowski araruhutse uwo musubiriye nawe afise ubushobozi bwo gupariya absence yiwe ingana gute iryo sikosa rya kocha guha chance umukinyi nka Ferran Torres sikosa kuko hari gihe yagutsindiye na bitatu ariko ivyuzi byose kuri we nuko numukinyi w'umumaladroit ku rugero rudasanzwe burya Ferran Torres numukinyi ari fort kuri travail gukina muri equipe donc gukina iri ya collectivité ara contribute muko muataka Barcelona ikeneye si Ferran Torres umuataka Barcelona ikeneye ni Lewandowski wewe ataza kuza kuvuga ngo arakenewe cyane mu byo Barcelona kirakina imukeneye mu kuba umufinisere kuko akazi ko kurondera Rafinha zogakora Pedro ari yajya kugira gakore Lamine Yamal arahari ni nayo mpamvu Alonso performance za Lewandowski ino season bigoye cyane no kumenya imyaka yiwe kubera iki hariya muri Barca yifitiye akazi ko gusozera gusa niyo yokineye muri gesi fase ntoya imipira iramusanze ngaho agashira niyo difference rero ya Ferran Torres office groupe iri antore ishoboye kukwantura nkiriya irondera imipira icrea les occasions mugawe urayihemukira mu kuzishiramwo gusa kucuba mu maladroit kuri rero Hans Flick kuzana umuntu kugira ngo aruhurire ntuze je mbona biri logique par rapport ya mamaci bafise imbere ariko ikibazo nuko uyo Ferran Torres ashobora kuza akaguhemukira akakwereka ko atari à la hauteur yo gutangura match nini aho ukeneye umuataka mwiza nkuwo waruhuriye ku match nkiriye Ferran Torres rero arayobeye ntagira ishusho nyezina ejo bundi si yagize triple we yatsinze bitatu bakina nande na equipe yiwe ya kera ya Valence batsinda ibitsindo bitano nyimba bitarindwi urumva kumwizera contre Atletico Madrid biba bishoboka ni bintu ushobora guharuruka vuga uti reka ndamukinishe nawe ni mwiza nkabani gusa yabahemukiye erega Barca yahushije ibitsindo byinshi ya Alonso uri buganga igitsindo Rafinha yashiriye kwa Lewandowski neza akaglisa kawushira hanze niyo mpamvu ndakubwira apare ya 4 kuri 2 Barca byashoboka ko itsinda cya 5 cya 6
gusa nivyo bitashobotse urumva rero kubwanje Torres ni umukinyi mubi wa Barcelona kuko hari ibyo yabimye ibaze noneho raba Alonso tureke kumuvuga ko namajambo menshi ibaze umuataka yatakira ekipe yatsinze bine mugakava mu kibuga akenye minota 70 muri ivyo bine atagitsindo ciwe kirimo iyo yenyene uri umuataka do point bakeneke gitsindo sinzi ko cuwe ekipe itsinze ibitsindo bine wabasatiririye ukinye iminota irenga 75 dufate 70 ariko uvuye mu kibuga muri ivyo bintu udatsinze na kimwe bitatu kuko icyakane cyo kinje yasohotse urubu sawa ni bitatu urumva muga muri ivyo bitatu hari ivyo barura vyoroshe kutsinda wahushije kurusha bimwe mu vyinjiye bigoye kuko ni wombwira nk'igitsindo ca Kubarsi ko cyayi coroshe kurusha nka kiriya Fernando Torres yahushije mu gice ca mbere ni wombwira ko ni ca Inigo Martinez cyayi coroshe kurusha ivyo Fernando Torres yahushije uko rero no guhemukira ikipe uko no guhemukira ikipe yari match bariko barakira Barcelona bari muhira bafisa akazi ko kuzogenda kurondera intsinzi iri obligatoire kwande kwa Atletico Madrid hariya Wanda Metropolitano iyi ni ekipe ya Atletico Madrid muri faze yale yarabatsinze 2-1 hajyanye ni wabo Erezmake match retour izoba itevye izoba itariki 2 z'ukwa kane buriya bazoba babanje gukina itariki 4 match ya champion ni itariki 4 oya si tariki 4 tariki 4 azoba ari mu misi ya Champions League tubirabe neza gusa league niyo izokurikira bazokina Atletico Madrid na Barca hazoba ari gusa ni muri aya matariki ya hafi cyane lo 16 kwa gatatu urumva bazaba bafise 2 semaines imbere yuko bategura urukino rwa retour na ntuzi umva rero impamvu nakubwiye ko ari advantage kuri Barca match ya championa bazoja kwa Atletico Madrid nyimbara ubushobozi bwo kwatsindira bazobanza babwerekane bibashobokeye muri championa bazogera bafise icizere cyuko no muri Copa del Rey bashobora kugenda bakayisezererayo ariko Barcelona nziza tubona iri muri forme z'ubuzima bwayo urumva Alonso si ekipe yari ikwiye kuza ngo dufate ngo ibe elimine biramutse binashoboka ko iba elimine kuko wanganirije muhira na ekipe nk'iri ya Atletico Madrid yo ishobora kudakora amakosa nkayo wakoreye iwawe ikagutsindiriwa ukaburagiye muri demi finale ariko bibaye muri ubu buryo twabonye Alonso iriya yari match yo gutsinda kuri FC Barcelona cyane gose aya rero ni amaherere uva mu gikombe akakubwira ati wari mwiza mugabo uragayitse kuko werekanye yuko hariho ikintu doga hariyo mentalite mutaragira namwebwe cinama nabivuze abafana ba Barcelona bagashavura reka ndagusubiriyemo amajambo ya Thierry yavuze ati amaherere yashoboye kudukorako cyane bivuye ku kubura effort mi minota 90 yose le grand match ya Alonso uba concentre iminota 90 kirazira kubesa na bukebuke nk'uko twabibonye mu ntango z'urukino tugasaba kubibona mu mpera z'urukino ari naho Atletico yabatsindiye wibuka ko ku munsi w'ejo hirya ejo muri conference de presse y'uwitwa Diego Simeone yaravuze ati tugiye gukina na equipe ikomeye cyane imwe mu zikomeye ku mugabane wa Burayi nditeze ko baza kugira temps fort natwe tugira izacu temps fort urazumva temps fort ni hamwe nyene umwe mu bice kanaka by'urukino umuntu aba ariko aritwara neza haba mu buryo bwa possession mu buryo bwo gucrea iyo rero equipe zikina zisa nizegeranya urugero gurumwe ivyo bihe barabihererekanya rero ibihe bya Atletico Madrid temps fort zayo bazikoresheje neza ku rugero rw'ibice nka 99 kwijana kuko temps fort za Atletico ntizari nyinshi yari minota 5 ya mbere
babasuye kujera iminota 10 yanyu uretse nyene ko mu hagati mu rukino hari aho bagiye bakubagana nabo nyene bakadodora kwa FC Barcelona nkanje Korea buriya bagiye kugombora cya gatatu amaze gutanga ikimenyetso yuko nabo nyene bashaka kuronka ico gitsindo Thierry Henry negora equipe yiwe ati ntidushobora kukometa yo maerere yuko gutakaza concentration yukubura effort iminota 90 ati Barcelona yari mu nzira nziza ati Barcelona yari hafi cyane yo gutsinda ariko ati meve gukora maerere ari stupide mu bihe biri sensible mu bihe nyavyo by'urukino ibihe nyavyo by'urukino urumva ibya avuga bya donc ni uvuga uti tufise bine kuri bibiri dusigaje iminota 10 dusigaje 15 twongereze concentration niwo mwanya ukongeza concentration kugira ngo duharanire no tsinzi ntinyagwe ovyo donc tugwize effort dukore ku buryo donc concentration ntitakare niyo maherere ari stupide yashoboye kuvuga ku ruhande gwa Barcelona muri moment ziri sensible ate twakinye neza cyane twagize umupira twigaruriye umupira igice kinini ati nous avons fait ati twashoboye gutanga spectacle yari gushobora kuvamwe n'ibindi bitsindo byinshi uyo ni Thierry umva ukuntu abantu baba banaliza equipe banayizi kuko Barcelona Alonso yatanze spectacle uwitwa Lamine Yamal yateye amacobo yacenza abantu Pedri yazunguruka nk'ibisanzwe wabona amapasi y'utugenegene donc yari spectacle Barcelona bakinye match nziza cyane iyi spectacle rero uyu ari karavuga yabonetse ati twakinye umupira mwiza wari gushobora kutuvyarira n'ibindi bitsindo byinshi ati yaba jewe Thierry yaba n'uhundi mufana wa FC Barcelona ntidushobora gutahura iyo situation yuko imatch ikuva mu minwe muri buriya buryo yavuze neza urumva ati kuva tuvuye muri kuva mita ya kabiri itanguye ati buri muntu wese yari yiteze yuko Barcelona baza gutsinda ibitsindo byinshi urabona Barcelona imaze kuva inyuma ibitsindo bitatu bakaja muri mita uri kurara ukuntu match yariko irabandanya nuko ni gice ca kabiri cabaye demare ati Barca nta waraze ko isigaje igitsindo kimwe cyonyine umuntu yari yiteze ko Barcelona itsinde ibindi bitsindo birenze kimwe Atletico itararonka na kimwe mugiye kuri Atletico yoyo yagaragaze bimenyetso byuko atani kindi gitsindo yimirije gutsinda kindi uri kuravyumva ati bashoboye kwegariza n'ingoga nani baduciye mu gyahumye tumaze gukora ayo makosa inyuma yaho twe atabindi bitsindo byinshi dushizemwo ati baje baregariza rapidement izo egarize rapidement ati match retour izoba igoye cyane kuri twebwe mais Barcelone doit savoir que nous sommes dans les phases décisives ati Barcelona bategezwa kumenya ko turi mu bihe bihambaye biri decisive ibihe biri decisive kabisa ibihe biri decisive rero uko abagomba kubivuga Alonso nibihe vyaho uramutse ugira amahigo ukaba mwiza mu rukino uburyo bwa possession uburyo buri tactique iyo match utegezwa kuyitsinda udashobora gupermeta amaherere avangira ubwiza bwawe mu rukino aza ngo aze kukuvurugira resultat nk'izo ibihe biri decisive bari muri demi finale cyane gose yande ya Copa del Rey none watangura kwicanganya muri Copa del Rey nkuku muri Champions League uzobijera gute muri championnat na La Liga championnat yo ni championnat kuko ni course ni indwe ku yindi ariko buriya tournoi biratandukanye Alonso ujera match mukajeri ya kabiri ugabanya amakosa ega muri championnat biroroshe wowe ushobora kunganya bina ku bindi
Madrid nayo ugasanga ariyo equipe yayitsitaje na Altetico bikabandanya vya bindi rumulide ariko ngaha biba bigoye gutakaza rukina nka ruriya uri muhira bo ati match izoba igoye cyane ati Barcelona tegezwa kumenya ko twinjiye mu bihe biri decisive ati amaherere ari interdite muri phase turimwo amaherere nkariya arabujijwe ntiyemewe hariho amakosa utarekuriwe gukora uyo ninde ni Thierry ati une simple erreur coûtera l'élimination ati akaherere gatoya karashobora kukuviramwo gusezererwa Operatores ko kitari cyo guhushwa igitsindo cha Lewandowski ni cyari cyo guhusha ibitsindo centre ya Rafinha ronde ya Lamine Yamal umwana umupira ukamuca imbere nyene yabuze uko awushiramwo naco nticyari cyo guhushwa uriya jewe nuriya munyegosi nabona ko ari mwiza cyane bumwe muvuga amashangement yabaye ibaze udafise Black yari kuri bando touche urumva nikindi kintu naco kigize ati rero amaherere ari interdite kuko erere noya ishoboka igukuta elimination ati nous ne pouvons pas gagner des titres avec de telles erreurs ntushobora gutwara ibikombe ukora amakosa nkajya uwo ni Thierry urumva ati ntushobora gukora amahere ntushobora gukora donc ntushobora gutwara igikombe ukora amakosa nkariya que ce soit en coupe ou en Ligue des Champions nyimba ari mu gikombe nkiki cha Copa del Rey canke championnat canke Ligue des Champions nukugabanya amahere urumva ati Flick ategerezwa gukora ibishoboka byose agatravaya iyo psychologie mu bakinyi biwe atategezwa gukubaka ico kintu mu mitwe y'abakinyi psychologie mwakacubaka kubushobozi bwa Barcelona butegerezwa kuba ko bubaba bukura mu insinzi apana kubushobozi bwabo bujana n'amaherera mwamwe ababuza kugira ico bashitseko ati ategerezwa kububaka psychologiquement cyane mu minota ya nyuma erega ibi bintu ni bimwe twamye tuvuga kuri Etienne muri ya myaka aho yakubita equipe kayijana yanyanga bitsinda bitatu kabona birangiye none yo baswe kubikuramwo byose iki ni kintu kogwa no mumenyereza malgré cela j'ai aimé le match et j'ai confiance en Barcelona ati mugayo inyuma y'ivyo byose nakunze urukino kandi ndizeye cyane Barcelona ndizeye ko peut-être bitazosubira kugaruka nuko ni ibitsindo bine ku bindi amakosa atandukanye Barca yagira akora byayitumye novuga ahubwo nyene ndakubatse ariyo umugenzi yitwaye Jida mbajije ikibazo aha bararaba goal average bacha bara oya bijya bya goal average ariya bibaye kimwe ku kindi ni penalty n'ama penalty nitiho canke ivyo byahindutse buraya gusubira abe neza navyo championnat kuko je ndibuka yuko ivyo bintu bimaze kwemezwa muri ntuze gusa muri Champions League mu bihugu nibifata birafata ariya za Carabao Cup baranganya hamwe handi bakaza bakanganya bakaja mu maprolongation iyo ya ni roi yene yahindutse hose reka no kura rumva match retour rero ni igenekerezo rya kabiri mu kwezi kwa kane imbere yuko bakina no vuga urukino rwo gusubiriza muri Copa del Rey bazobanza bahure igenekerezo ya 16 z'uko kwezi kwa gatatu tugiye kwinjiramwo muri match ya champion jewe rero Alonso umugani wa Thierry je ndabona Barcelona iracabuze ikintu gikomeye cyane aka kantu kugutakaza iyo concentration aka kantu kugupermetari ya makosa uriya niyo Madrid bera kaga Madrid iri mu biye vyiza kugira ngo uzobone ikora amaherere nkariya match iri mu maboko yabo situmurize za demi finale bashemina vere gikombe abiragoye cyane gose twabibonye mwaka uheze imbere ya Bayern Munich kandi rero kino gihe ni gihe cyo kuba mentalement psychologiquement cyane kurusha ubwo bushobozi Barcelona bishimye
none Barcelona Real Madrid ni wabona yuko ni kangahe Madrid kuramwe ama equipe yabarushije vyose sauf kuguma bari formantal magusa none l'année passée muri demi-finale Bayern ntiyari barandu Bayern ntiyari barandu yatabikosa jyanuze jya niwere ribasubije munuze umupira niwere yagiye gufata uko kamucaruka hari ku munota wa kangahe yari ku munota wa 80 na Madrid niyo yagiye ahubwo bagaca bagira ingufu zo kubona ko turonsikire katurondera ikindi uriya mugabo yahora batakira yitwa ari hariya muri Qatar cyakigabo cyatsinze bibiri iyo herere yanuze doke mu minota Bayern yaba metrije bakubise mu buryo bwose mugabo mwenderere barari profita bagashiramo gacaba iyo mnuze uwo mwete bakawugendera ko bakaronga n'icya kabiri biragiye finale Dortmund ni yabahushije ibitsindo nka bingahe igice cya kabiri yose yaba metrije Madrid ubona tari hiri mugabe ikanga gutakara mu mutwe ahubwo ikavuga ngo je urampushije je sindaguhusha iriya niyo mentality twari ibikombe niyo mentality Barcelona bakeneye reka ndagoye image y'ikintu Barcelona ikeneye uribuka mentality bakoresheje ku match ya Benfica aho Benfica yabakubisi kasubirika bakubita ariko bakaza bikarangira bayishize hasi ku nguvu erega nejo image ya mentality urayibona gatoya kuko jewe nemera yuko Alonso umuntu yagukubise 2 mu minota 5 kugira uvyuke wumve ko bigishoboka kamujana gushika mu aho mukubita 4 ivyo bunganya vyose ni prolongation urumva biriya iyo ni avantage kuri Barcelona universelle muri rusange itegeko riri hose ni avantage kuri Barcelona ariko Atletico Madrid calendrier bafise bishobora kubahungabanya sinzi ko naco nyene hari ico kivuga okay urakoze cyane kwevuka ico kintu urabona ubu bakuyemwe urukino rwa mbere kuwa kabiri sinzi nyimba ari kuwa gatatu ni kuwa kangahe tariki zine tariki zina zoba ari kuwa kabiri ni Champions League bazoca bakina na Real Madrid sawa hari ubushobozi batweretse imbere yande ya FC Barcelona kudatsindwa ruriya rukino nibaza yuko abantu bari successful mu rukino goejo ni Atletico Madrid kurusha Barcelona. Atletico Madrid babanza kwanza bakine na Atletico Bilbao muri weekend. Sawa. Niyo ni match ikomeye. Ni match ikomeye mugabo sigipimo nkizi umva bafise zitanu. Bafise zitanu mu kwezi kumwe bazokina na Barca na Madrid. Zitatu za Barcelona na zibiri za Real Madrid. Na zibiri za Real Madrid. Abo rero nibo gipimo cyanuze cya Atletico kuko nibo bashefu bayo muri La Liga. Bo bazokina na bazobanza baheme gato imbere ya Getafe igenekerezo rya 9 hama rero bakibakina novuga na bazobanza bakine na Atletico na Real Madrid mu ndwi hagati bavuye kwa Atletico Bilbao hama bace baza kuri Getafe hama rero baze kuri Barca basubire kuri Real Madrid bagende kandi kuri Barcelona. Donc ufate ku match bafise na Barca na Real Madrid Alonso Atletico Madrid Simeone bujumaze imyaka myinshi cyane ariko arakwiza imyaka 15 yagerageje kuyishira ahantu heza cyane ino equipe ya Atletico Madrid muga hari kintu atashoboye hari kintu atashoboye paraporo y'ibimenyetso yatanze kuza gukina final za Champions League zibiri twari gikombe mu myaka 10 ningahe kuba uwara parvenye guchallenginga Barcelona na Real Madrid mugabo ugasanga championnat yatwaye zinga nyimba atari imwe n'izibiri zonyene ni zibiri urumva ubona yuko ubushobozi bwiwe nibimenyetso yatanga yategezwe kuba yakoze ibisumba ivyo rero hamwe ufata imwe muri Real Madrid na Barcelona ukayikuramwe muri bino bikombe bibiri hari ico waba werekanye byukuri hari confirmation wobo werekanye muri inde muri La Liga bambe muri Atletico Madrid Jere ndiko ndaraba equipe afise irafise ubushobozi bwo gukogoramwo soit Barcelona soit Real Madrid. Imwe muri yo migwi. Yego. Donc yose ntabwo bokwemera kwibakura mu gukina. Bon, jemvuze ni groupe afise. Nivya sabga. Yoba gize objectif bamba yoba yatenye objectif idasanzwe aramutsa kuramwe imwe muri izo equipe.
nyimba ari ikintu Barca Atletico yo kwishimira yashitseko muri no sezo nugukuramwo swat Madrid muri Champions League umwami wihiganwa ni nukwihora buriya kuko iyo ataba Madrid Atletico Madrid muri no myaka ingahe ibifise ibikombe bingahe ibifise ibikombe bibiri vya Champions League nukwihora ariko gukuramwo Barcelona muri Copa del Rey byukuri equipe iri en forme muri zibiri ziri muri zifise saison nziza gushika ubu kuisi Barcelona kuza gufata ugashira iherezo kuri saison ya Barcelona mu kuyikuramwo nko muri Copa del Rey Atletico Madrid ico kintu gikoze yoba yerekanye ko ino saison hari kintu ikoze mu bizokwitirirwa Simeone mu vya yashoboye kurangura koko Barca yari yo yose ino saison ni Barca nziza cyane uriko urabibona rero Alonso hari ivyo nawe ategezwa gukora malchance afise nuko ziri muri forme z'ubuzima ariko nigiye yaba Madrid yaba Barcelona zamuhaye akanya ko kwidagadura nawe yarabasubije ayo machance yarabasubije ayo machance rero jembo nari gipimo kuri inde kuri Simeone afise groupe nziza nkuko Barca afise groupe nziza na Real Madrid afise groupe nziza abwo natwere ku bushobozi bwiwe bugarukiraho imbere y'ino migwi azobidemontra muri Copa del Rey nkuko vyaraye bitanguye buri agenda mu hamanota menshi ko ari we yabaye mwiza kurusha Simeone babe kurusha Flick niwe yashoboye kujera match neza kurusha Flick so wari we wese yari gukura nile kuri iriya match yejo ariko turamurindiriye face ya Real Madrid banganije ya Lena Retour buriya nawe azogenda tabatinya cyane byati muri no season ntaho nzi mu nzinda nubwo nanje ntarabatsinda uretse ko nje kugerageza kubatsinda ni gihe rero ku kwezi kuri desi buriya Alonso mu mahiganwa ku migwi yose ukwezi kwa gatatu kugukura ku bikombe byinshi canke kukagushira ku bikombe byinshi no kwezi kuri decisive cyane kuko aha muri uko kwezi kwa gatatu muri championa ni hamwe ubutanguye kwenurira abantu ukicapa nko ku gikombe reka ndagwa karore nkuko kwezi kwa gatatu guheze nka Arsenal isubiye gutsitara kabiri Liverpool kitwara neza uko kwezi kose nizo bitwaye igikombe ntibizo bihitse na bimwe twavuga ngo bisigaye mu biharuro uzosubira kubivuga Champions League irimwo za 8e de finale ikabamwo na zimwe muri quart de finale siko umva izohitana zingahe imigwi myinshi izogenda ngaha nk'imigwi 8 ya mbere izobigiye nukweze kuri decisive cyane rero niyo mpamvu Thierry yari yavuze ati tugiye mu bihe biri decisive aho amaherere udategezwa ko yaha ikibanza gusa kubafana ku bantu bakunda umupira kabisa tuzoryoherwa kabisa tuzoryoherwa cyane kuko harimwo amamatch meza harimwo anje nyinshi wewe uravuze Copa del Rey iraheze uno munsi Real Madrid bibaza ngo barorohewe bakina na Real Sociedad turaza kubigaruka ko ntibafise Mbappe ntibafise Courtois ntibafise Valverde bibaza ngaho ko utabubuza ibintu byinshi match uno munsi kuko Mbappe baramukuye iginyo ryane byatumye nyene na Dukorera atagira entraînement zejo bari bagerageje kumutwara mugabo Ancelotti yagerageje kuvuga muri conference de presse ko Mbappe uno munsi ashobora kuba dahari